Igikorwa c'uno munsi cari gishingiye ku bintu bishika kuri bitatu. Kwiniziriza imyaka 9 uwo mugwi ufasha abajene mu kwiga ururimi rw'icongereza no mu kwiga ibintu bijanye no gushira intege mu bijanye n'indero mbese no kwiteza imbere hamwe n'uburongozi. Twari tuhimbaza iyo myaka 9 tuvyeno tuko turabikora ngaha mu Burundi. Mikigira kabiri twariko turatanga impamyabumenyo ku banyeshuri bakurikiranye izo nyigisho z'icongereza mbese n'ubwo buhinga bwo kumenya kwigisha urwo rurimi rw'icongereza mbese no kumenya ivy'uburongozi bijanye n'ivy'uburongozi hamwe n'ibijanye no kwiteza imbere. Niwo rero urwo rubanza rwari bijanye n'ivyo. Uwo mugwi wita Never Work Alone, uwo mugwi wita Never Work Alone bisobanura ati ntukagire wikorana. Numugwi duhari kugira ngo twokipe abajene kugira ngo bige ururimi rw'icongereza biborohe kugira ngo bashikire indoto zabo vyoroshe atakiguzi turinze kubasaba nta mera bari habiga ku buntu. Twisunga ntituraba amashure canke imyaka cane ariko turaraba ikintu novuga nki capacité y'uwo muntu uburyo bwo gufata. Kindi naco turisunga ikintu bita niveau levels kuvuga ati risk umuntu yoja muri niveau ya mbere ari muri niveau ya kabiri cyangwa mu niveau ya gatatu ariyo iri avance. Dufise rero imigwi itatu itandukanye. Umugwi wa mbere dufise n'umugwi w'abatangura, umugwi wa kabiri n'umugwi nawo bafise ivyo bazi, umugwi nawo wa gatatu n'abantu bafise byinshi birenze bazi batabashaka kuvyibagira. Ni muri ubwo buryo twisunga rero capacité yabo tukaca tubashira muri iyo migwi. Rero umugwi wose bufise indinganizo y'umwanya w'ivyo gitegerezwa gukurikirana kugira ngo bavance. Nibaza nta gikorwa na kimwe kidafise impambamyi. Turagira intambamyi mu buryo bw'ibikoresho byo kwigisha. Ibibanza usanga tuko turigishiriza mugasanga ntibisa neza canke ntituragira ivyacu. Kindi naco ni ugasanga mu gihe tuba two twitunganiriza imigambi yacu ugasanga tuko turabura imitaho yo kuyikora cyangwa yo kuyitanguza. Cyangwa gihe tuba tuko turoganiza ibikorwa nk'ibo ugasanga uburyo buriko buva muri twebwe gusa nta ntwererano tuko turaronka. Rero nibaza yuko intwererano zacu zikuriye kuva mu cyambere muri gouvernement muri leta narijana cyane urugwaruka rw'u Burundi. Hama ikindi cya kabiri ama organisation internationale asanzwe afishira intege mu bijanye n'uburezi canke abandi bantu nabo bari muri canke abandi bantu bariko bihaye iryo shingiro. Turakeneye ikintu bita partnership novuga ubukorera hamwe bivanye nuko bivanye n'intumbero abo bantu bafise natwe dufise yo guteza imbere ugwaruka biciye muri education no kwiteza imbere se n'uburongozi. N'ikindi novuga ati n'abavyeyi b'abana nabo nyene barafise ico bo bikorako kugira ngo izo ntambamye dufise zo kubura ibikoresho byo kwigisha ibanza dukoreramwo canke no gukora ibindi bintu birenze kujya mu kindi kibanza cyo gukora imigambi yacu tuba twiyumviriye kugira ngo ishikwe mu ngiro. Novuga yuko izi nyigisho zifise inkomezi zidasanzwe mu gwaruka. Kwicambere na mbere zibafasha kwimenya ubwabo. Ikindi novuga yuko ururimi ntiruba intumbero y'umuntu ariko ururimi ruba inzira ishikana umuntu ku ntumbero yiwe. Rero izi nyigisho twe dutanga ngaha zifasha abajene kugira ngo biborohere kuronka ubuzi vyoroshe haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu mahanga cyangwa mu organisation internationale. N'ikindi zirabafasha kugenda mu gihe babagiye kwiga mu bihugu vyo hanze. Birabafasha gutahura no kumenya mbese no kushikira indoto za mu buryo bwo kwiga canke mu gihe babashaka gushikira indoto zabo ubwabo bafise. Birabafasha kubishikira vyoroshe. N'ikindi kirenze ivyo bigenda no gufasha ekonomi y'igihugu kuduga kuko mu gihe agwaruka rugiye rurakora n'igihugu kiba kiriko kirakora kiba kirinjiza. No mu gihe bagiye kwiga muri ivyo bihugu vyo hanze bakazuronka ubwo buzice bakazokora baragaruka bakongera bakemvesisa mu gihugu cacu. Niko kamaro rero kinyigisho tuko turatanga. Benshi baramaze benshi bamwe bari mu mahanga bariko barabaho ubuzima bwo kwiga ubuzima bwo kwikorera ivyabo no gukora kugira bashikira indoto zabo kandi baragaruka bakemvesisa mu gihugu cacu. Bisona ko biriko birabagira akamaro ko birabafasha gushikira indoto zabo. Rero tuvuga yuko ururimi tuko turigisha rw'icongereza nturuba indoto z'ugwaruka tuko turafasha ariko rubabera inzira kugira ngo bashikire indoto zabo
bariko barashaka gushikako ku bantu baba bashaka kwiga icongereza mu buryo bwiyaguye hama bakariha bivanye n'inyigisho bariko bararonka n'imisi bariko bariga. Nkaba rero mfise iyo biron canke iyo classe muri ville ngaho kuri Avenue de l'Amitié, ABC Building muri niveau 4 et 7. Ku bantu rero baba bifuza kwiga ururimi rw'icongereza mu buryo bwiyaguye imisi myinshi mu ndwi, canke baba bashaka kuronka izindi nyigisho mu buryo bwo nk'akarorero interpretation canke congereza kiza kudufasha kugira ngo dushobore kugenda kwiga canke kuba mu mahanga arivyo vy'ibibazo internationale bita TOEFL, IELTS, Duolingo. Ivyo vyose turatanga ama preparation zavyo kugira ngo abo bantu bagende gukora ico kibazo bazi ivyo bagiye gukora bikaborohera kugira iki kubitora kugira ngo bagende kuba no kwiga mu mahanga cyangwa gukora mu ma organisation internationale. Rero iyo ni professional center, twofata yuko ari entreprise y'iyi club iri ngaha kugira ngo idufashe kugira iki improvinga ikintu bita resources zacu gushikira indoto zacu mu buryo bworoshye. Ko nitwogoma twiteze ibivuye muri gouvernement cyangwa mu bantu hariya na hari ako turagerageza tukiba ko tugakora imirimo duteza imbere. Rero ku bantu bashobora gushaka kudukontakta kugira ngo baze muri club cyangwa baze muri Steve's English Center, nimero yanje ni 62 083 912 62 083 912. Murashobora kudukontakta, murahawe kaze. Sponsors, everyone, murahawe kaze kugira ngo twese tudugire rimwe dutera imbere. Thank you very much. Turabashimiye naje. See you tomorrow. Thank you.
munsi urumva ni umunsi w'akanyamuneza kuri jewe cyangwa ku bagenzi banje. Twaramutse turonka ama certificate twakoreye, twarazikoreye kubera nshobora kuronka ikintu takoreye. Bisigura yuko twarabikoreye turabirondera, rero no munsi niwo munsi bavuze ati reka barategura kugira ngo turonke certificate twakoreye z'icongereza arizo impamya bushobozi zerekana yuko umuntu yagize inyigisho z'icongereza canke z'ururimi kanaka kugira ngo abe certifié. Kumenya icongereza nk'umurundi ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu c'akamaro kubera izi ndimi tuvuga ni indimi zishobora kudufasha. Icongereza gishobora kumfasha ahantu hose noja cyangwa kikamfasha gukominikana n'umuntu wari we wese yoba avuga urwo rurimi ngaha mu Burundi cyangwa mu mahanga. Bisigura yuko ntitwavutse kugira ngo tugume ngaha, twavutse kugira ngo dutembere isi canke tuzunguruke isi. Urumva uriko uratembera isi cyangwa uriko urazunguruka bigusaba ko ubuzi ku exprima mu ndimi. Ntushobora kugenda hanze canke ahantu kanaka utazi kwisigura cyangwa ku exprima mu rurimi kanaka. Haba igifaransa cyangwa icongereza, ariko twebwe no munsi twaronse ama certificate y'icongereza. Urugero shitseko cyangwa urugero ndiko no munsi ndarukesha abigisha batwigishije icongereza, aribo ba leader bacu nk'abarongozi bacu. Ni ikintu cyo gushima cyane, turabashimira kuko bakoze ikintu gikomeye kubera ubwa mbere urumva ntitwari tuzi kuvuga icongereza, ntitwari tuzi no kwi-exprima, ariko ikintu cy'akamaro cyane, bagize ikintu gikomeye cyane, turabibashimira kabisa, bakoze igikorwa cyiza cyane. Nitwa Nikiza Frank, nkabamba ku Musaga. Yeah. Intermediate level certificate y'urugero rwo hagati na hagati. Tuvuga hariho first level na intermediate level. Ubu rero twaronse intermediate level, nama twaciye turonka n'indi certificate y'ama trainings, inyigisho twagize zijanye na leadership, zijanye na education, zijanye na entrepreneurship. Merci beaucoup, turabashimiye natwe. Nitwa Deborah Nzohabonayo, nkaba ndumwe mu bagize NWA. Iyo ni English Club ikorera ku Musaga. Tukaba twiga icongereza mu kugira ngo ejo bundi ikizo kidufashe. Uno munsi maronse certificate ku rwego hagati, wiyumva gute, ushimira abande? Numva ndyohewe cyane kuko hari ingufu nyinshi twakoresheje kugira ngo tukimenye, kandi novuga ko noshimira cyane abarongozi bacu badutera intege kenshi, batwigisha byinshi, turaryohewe cyane n'umunsi udasanzwe.